ubumwe bw'abarundi. Ubumwe bw'abarundi. Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yaragizwe n'ingingo izihe? Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yoba yarafitiye akahe kamaro Uburundi n'abarundi? Mbega none amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yoba yapfiriye hehe? Kaze twigishanye twibutsanye ibigize amasezerano y'ubumwe bw'abarundi imisi yose kwa kane igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Akaburungu Remesha akaburungu nereza. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze. Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 14 mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2022. Reka mwese ndabahe ikaze muri kino kiganiro cyahariwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine, nayo jewe turi kumwe muri kino kiganiro nk'abandi Frank Espoir Ndizeye. Uno munsi muri kino kiganiro cyacu tukaba tugiye kurabira hamwe ingingo ya mbere y'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Tugiye kurabira hamwe ibyo bafunditse muri ayo masezerano. Ingingo ya mbere ikaba ivuga ngo turemeza ko ubumwe bw'abarundi bwamyeho kandi buzokwamaho. Ubwa mbere bavuga Uburundi camye ari igihugu cifashe cyubatswe n'abarundi bonyene. Kuva Uburundi bwitwa Uburundi, ubumwe bw'abarundi bwamyeho. Abanyamahanga bagisanze ari igihugu cifashe kiramutswa intahe n'abagabo. Uburundi bwamye busangiwe n'abarundi bose b'ubwoko bwose b'imiryango yose. Nta ntara canke umutumba byigeze bigenegwa ubwoko kanaka canke umuryango kanaka. Abarundi bamye bagwanira Uburundi butewe n'umwansi. Zina murundi wese yaramera magabo akitaba urugamba rwo kugwanira igihugu c'amavukiro, mbere no kucigura akacigura kugira ngo kigumane izina n'intahe. Icazira kikaziririzwa kwari uguhemukira Uburundi. Ubwa kabiri, Abarundi bamye basangiye imico n'imigenzo. Abarundi basangiye imigenzo kama igenga ubuzima bw'abanyagihugu bose bo mu bwoko bwose, mu mihingo yose. Bavuga ururimi rumwe ni Kirundi. Bose bamye bambaza Imana imwe. Ibiringo bikuru mu buzima bw'abarundi nko kwibaruka, ukubaka, ugusezera abitavye Imana byahimbazwa bakurikije imigenzo imwe. Imanza zijanye nabyo bakazimarira hamwe mu kibano. Bose bisunga ibanga ry'ubushinga ntahe ari naryo bishimikiza mu gutunganya iby'igihugu. Bose baremera intahe bakayisonera kandi bakayubahiriza. Intambo, imvyino, ibikino ndangamico n'ivyo byose bishika kunyota abarundi mu migenzo yabo biri mu mihingo yose y'igihugu, kandi abarundi bose barabisangiye bakabyiyumvamwo ko ari akaranga kabo. Ubwa gatatu, Abarundi bamye babana bafashanya bashingiranira. Kuva na kera narindi Abarundi bamye basangiye ugupfa no gukira. Bamye bikingira ikiza n'impanuka bafatanye mu nda. Basangira akabisi n'agahiye. Abarundi bamye bahana abageni bakagenderanira. Ufise urubanza ugwa ari rwose bakamuterera. Ibyo byose bakabigira batisunze ubwoko, umuryango canke intara kanaka.
ubwa kane abarundi barafatanye mu nda mu kwiganzura bakava amahanga baronkera hamwe intahe yo kwikukira. Mu kwikura ko ako gacinyizo abarundi bose bahagurukiye rimwe bararemesha urugamba bariganzura uwari abahagaze ku gakanu barikukira. Intahe yo kwikukira yaronse abarundi bose atabwoko, umuryango canke intara byidohoye. Ubwa gatanu ubumwe bw'abarundi n'inkinzo nkuru yamye ikingira Uburundi mu makuba yose bwaciyemwo. Mu byo Uburundi bwagize cyane cyane mu myaka yakwirikiye ukwikukira twahabonye ubumwe. Igihe abarundi bamwe bamwe bahahamira ubutegetsi n'amaronko bakabirondera baciye mu nzira z'ubwicanyi z'agahotoro n'ubugunge, abarundi benshi bamwe bafatana mu nda bakagwanira igihugu mu bumwe. Ari naco gituma Uburundi bwamye buca mu macumu bukogorora. Byongeye mu gihe cyose ubumwe bw'abarundi bwatosekazwa n'inyifato y'abarundi bafise agatima tare ko kwihora, ko kugera ingere ku yindi no kujaniranya mu caha abasangiye ubwoko canke impinga. Ubumwe bw'abarundi nibwo bwatumye Uburundi busimba imanga. Ubumwe bw'abarundi rero bwamyeho kandi buzokwamaho, kuko si ubwomekerano nibwo bwatunze Uburundi. Nubu nejo bundi buzoguma ariyo nkinzo ikingira igihugu, kuko abarundi twese dushaka kandi twemeye icese kubuteramira no kubugwanira. Tukaba dusezeranye kuvavanura n'ivyo byose biza bivangura abarundi, tukisunga imigenzo ijanye n'ubumwe, tukongera tugatunganya ivy'igihugu mu nzira y'ubumwe. Ndabashimiye mwese mwariko muradukurikirana. Ndabibutse ko bino biganiro mushobora kubisanga kuri wezi3.itorero.org na wezi3.remesha.net. Murabisanga kandi ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye z'itorero Burundi, haba kuri Facebook canke kuri YouTube Itorero Burundi, hamwe no kuri Twitter Itorero B. Ukaba ufise ico woterera muri kino kiganiro, akanya nakawe kuko twandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 358 46 89 67 Ndashimiye umugwi w'itorero Burundi wadufashije gutegura kino kiganiro. Frank Espoir Ndizeye nariko ndakibashikiriza, ndabikebanuye naho ubutaha. Ubumwe bw'abarundi. Ubumwe bw'abarundi. Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yaragizwe n'ingingi zihe? Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yoba yarafitiye akahe kamaro Uburundi n'abarundi? Mbega none amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yoba yafiriye hehe? Kaze twigishanye twibutsanye ibigize amasezerano y'ubumwe bw'abarundi imisi yose kwa kane igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Wezi3.Remesha.net